Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 11 ndamukiza umwaka wa 2025 kaze inshuti nanyu bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye mu nkundire ndayahere ku ngingo ziyagize. Abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania barabandanya guhigwa buhongo inyuma y'ikambi ya Nduta ubu hariko hanyuruzwa abo mu ikambi ya Nyarugusu aho hari impunzi y'umurundi imaze iminsi 3 ibuzwa irengero. Abajejwe intwaro mu ntara ya Ngozi basabwa guhagarika vuba bwango ingendo y'iterabwoba rikorwa ku banywanyi b'imigambi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi kuko bishobora gukwega karambaraye bishikirizwa n'urunani Burundi bwa bose inyuma y'ikarashishi heruka gukorwa n'imbonerakure z'umugambi CNDD FDD ikarashishi ryaririmbwamwo indirimbo zicyoza zongera zigabisha abo bita bakeba. Indwara y'ibihara vy'inkende irabandanya kurandagata ku murindi munini mu ntara ya Gitega ibitaro vyaho vyaramaze kurengerwa n'ubwinshi bw'abagwayi ivyo bikaba vyemezwa n'abajejwe amagara y'abantu bavuga ko bariko bongereza inguvu zo kugwanya ako karanda. Ukwata imigaga kw'isi ni kimwe mu biriko bituma abanyagihugu bo mu bice bimwe bimwe vy'igihugu batizabo bakomoka ku gutinya kw'amazu abasenyukirako. Ibi akaba arivyo tuza kuganira ko mu kiganiro dukingira ibidukikije muza gukurikira mu mpera zano makuru n'ayandi ni mu kanyisase. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze nido. Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu yavugwa mu gato y'akazi na muntu ari inyuruzwa ry'abarundi bahungiye mu makamba atandukanye y'impunzi yo mu gihugu ca Tanzania ribandanya kwibonekeza. Inyuma y'abanyuruzwe mu ikambi ya Nduta hari undi murundi wo mu ikambi ya Nyarugusu amaze iminsi 3 abuzwe irengero. Bamwe mu mpunzi zo muri iyo kambi basaba baharanira gato y'akazi na muntu kubandanya kubatabariza kuko bimaze kugaragara ko leta ya Tanzania ifise umugambi wo kubatahukana ku nguvu. Ni muri ya Innocent Valentin Singirankabo. Uyu murundi yabuzwe irengero mu kambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania azwi ku izina rya Eliakim Sengiyumva, akaba yarasanzwe akora akazi ko kubaga ibitungwa mu kambi. Abamunyuruje bamutwaye ku munsi wa gatatu igenekerezo ry'icenda ndamukiza bamusanze kumuhana iwe muri zone ya 11 aho ababibonye bavuga ko yatwawe n'abantu bitwaje ibigwanisho bari mu modoka yo mu bwoko bwa Land Cruiser. Eliakimu yanyurujwe mw'ijoro isaha 6 z'ijoro bo muri zone ya 11 ice y'indwi rimwe kuri 12. Yanyurujwe rero n'abantu bitwaje ibirwanisho bamusanze mu nzu iwe. Abantu kandi bari bafise ibirwanisho bicira umuriro baje mu modoka ya Sime yo mu bwoko bwa Land Cruiser. Iyo modoka isanzwe ari iperereza. Abo rero nibo banyuruje Sengiyumva Eliakimu yaraburiwe irengero gushika n'uyu munsi. Uyundi murundi yarahatswe kunyuruzwa mw'ijoro ryakeye mu ikambi ya Nyarugusu hama Imana irakinga yitwa Martin Niyonzima, akaba yakijijwe nuko yakomye induru hama ababanyi biwe barashwa baduka. Martin Niyonzima y'impunzi isanzwe iba i Nyarugusu yaraye ahatswa n'abagizi ba nabi aho baraye baje ari abagabo 6 bamuhamagara mu nzu ngo asohoke bavugane, aranga kugurura maze bashaka kubomora umuryango. Niho ababanyi bavyumva bashobora ko n'induru nawe aritabariza arako n'induru babagizi ba nabi baca bariruka. Abarundi bahungiye mu kambi ya Nyarugusu muri Tanzania batangazwa n'ingene bene wabo banyuruzwa kandi hariho igipolisi gicungera ikambi. Bagasaba abaharanira agateka kazi na muntu kubandanya babatabariza kuko leta ya Tanzania yoba ifise umugambi wo kubatahukana ku nguvu mu gihugu baje bavamwo. Innocent Valentin Singirankabo. Mu bijanye n'umutekano naho ikiziga c'umuntu atashoboye kumenyekana caratowe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 10 ndamukiza umwaka
wa 2025 mu ruzi ntahangwa ku rugabano rw'amazone ya Ngagara na Buyenzi hafi y'ibarabara rya 24 ryo muri zone Buyenzi ni mu gisagara ca Bujumbura. Amasoko ya RPA muri ako gace ashikiriza ko ico kiziga cari catanguye kononekara kandi gifise ibikomere vyinshi. Abanyagihugu muri iyo micungararo bagakeka ko uwo muntu yoba yiciwe ahandi imbere yo kuza gutabwa muri ico kibanza. Ayo masoko nyene amenyesha ko amatohoza yamaze gutangura kandi ko ico kiziga caciye gitwarwa n'igipolisi cy'Inyamiramabi co muri zone ya Ngagara. Ni nababwiye mu ntango zano makuru ikarashishi zimbonera kure ziririmbwa nk'amajambo y'iterabwoba n'urwanko ku yindi migambwe ngo bikwiye guhagarikwa n'indongozi zabo kubera ko ari ukurenga karimbi. Ivyo bishikirizwa na Kefa Nibizi, umuvugizi w'urunani Burundi bwa bose, inyuma yaho mwene iyo karashishi ibonekeje ku munsi wa gatatu ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Uyo munyepolitiki agasaba abajejwe intwaro kutirengagiza iyo ngendo ahubwo bakayituza atankunzi. Kurikira Kefa Nibizi ni umuvugizi w'urunani Burundi bwa bose. Muri no minsi twimirije amatora hariho imigambwe imwe usanga urwaruka rwo muri yo rwo rufise akariro renza rugero ugasanga bariko barakora ibikorwa kumbure bitajanye n'amategeko canke bidahumuriza iyindi migambwe. Ubundi bwo nibisanzwe yuko imigambwe canke urwaruka ruke migambwe rushobora gukora ibikorwa vyo mugambwe rukaririmba n'indirimbo zihagiza uwo mugambwe. Hari igihe usanga binashika abantu bariko baririmba bagiza indirimbo zabo ugasanga umenga abandi kumbure berekanye yuko aribo bakomeye gusumba abandi. Ivyo ni ibintu bibaho mu ntumbero yo kugomba kurondera kwikwegera ko abanywanyi, ariko iyo bishitse ugasanga harimwo rero amajambo ateye ubwoba iyindi migambwe, cyangwa ugasanga bakoze ibintu bitajanye n'amategeko, cyangwa ugasanga bariko baragomba gukora ibintu vyo kuburagiza iyindi migambwe bamaze kurenga akarimbi. Cyo gituma duhanura ubwa mbere abarongoye imigambwe bagenzi bacu kwikanira hafi ibikorwa n'ugwaruka canke iyindi migwi yo mu migambwe yabo kugira ntihabeho ukurenga akarimbi. Tugasaba n'abajejwe intwaro kuyikurikiranira hafi bagafata ubwa mbere imigambwe yose kumwe kandi bakaza baramira iyo habonetse umugambwe uyu canke uriya ugomba kurenza urugero mu vyo uriko urakora. Tugasaba kandi yuko abajejwe intwaro boreka uburenganzira bumwe ku migambwe, no kuvuga nimba rimwe bakora amakarashishi cagira imyerekano n'indi migambwe ibikoze bakayemerera bakayifata nk'uko ivyo bikona abonye bidakwiye. Tugasaba yuko bobibuza kandi kuri bose. Ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Imyaka 20 iraheze igihugu cy'u Burundi kirongowe n'umugambwe CNDD-FDD. Hari uko uwo mugambwe wasanze igihugu cifashe, hari naho ukigejeje. Igisata cy'ubutungane n'agateka kazina muntu cifashe gute uyu munsi? Muri iyi myaka 20 CNDD-FDD imaze ku butegetsi, nibiki yateje imbere muri ico gisata, nibiki yasubije inyuma? Mu gisata cyo kumenyesha amakuru ho intambwe ni iyihe? Abatumire b'ikigali ijambo nigwaho cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 12 ndamukiza ni Eugene Nindorera, umwe mu batanguje umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka, yahoze aramushikiranganje ajejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Reka yaranabaye n'umukozi mukuru w'isata ca ONU kirabi by'agateka kazina muntu ku isi. Innocent Muhozi yahoze arongoye radio na televiziyo by'igihugu, akaba arongoye imbonesha kure Renaissance n'ikigo kigenzura uko ibimenyesha makuru bikora OPEB. Ikigali ijambo ni gwawe muzogikurikirana ikibiriraho ku mbuga X, Facebook na YouTube vya Radio RPA kuva saa 12 mu masaha y'Ibujumbura. Ingorane zugarije igihugu na cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi ngo ni ikimenyetso cerekana ko bigoye ko Uburundi buzoshira mu ngiro imbona kazoza y'umwaka wa 2040 na 2060. Ivyo vyari bishikirijwe n'umushinga amateka Agathon Rwasa kuri uyu wa kane mu gihe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervase Ndirakobuca yari mu nama nshinga amateka gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe na leta rongoye. Agathon Rwasa yasavye ko hoba ibiganiro bihuza abegwa n'ivyo bibazo bose kugira ngo hafatwe ingingo zotuma Burundi buva mu kaga buri mutega amatwi umushinga amateka Agathon Rwasa. Uyu munsi turavuga misi yose imbono kazoza 2040 2060. Mugabo turavye conjoncture igihugu kirimwo nibaza yuko bigoye
kurayariza iyo mbono kazoza kuko mu bintu shimikiro harimo notamment les sources d'énergie igitoro ça fait bientôt 3 ans et demi ari umuzi wibuye abantu kwiyunguruza ni ngorane gukora ibi na biriya ni ngorane kandi bifise konsekanse niniya sur le plan économique ibiciro biduga ku munsi et là je ne soutiendrai pas icyashikirijwe na nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka ko dufise une monnaie forte ibiciro ukuntu biduga ahubwo bitemanya yuko nous avons une monnaie qui s'affaiblit du jour au lendemain n'ikindi naco amafaranga y'iwacu ntaho dushaka kuyasumisha no ngaha mu karere turafise ikibazo c'amadovize hano banabivuze mu bushikiranganje bumwe icyatumye ibintu batabitangura mu mwanya bateza kubirangura hariyo kibazo c'amadovize umuyaga nkuba ko tubona Bujumbura muri quartier ugasanga umuyaga nkuba uracika 4 5 10 ku munsi tugaca twibaza none ivyo bihavye yambono kazoza tuzoyishikira gute nico tumana bibaza yuko nk'abarundi hari hageze yuko abarundi twicarana tukagira une sorte d'état généraux hama ensemble tukareta des mesures zotuma igihugu vy'ukuri kiva ahantu hataryoshe kirimwo kigatera imbere ntitugume mu bintu by'amaslogan politique ni iki ntacyo bidufasha ntacyo bitwungura tuve muri politike tuje mu gisata c'indero gihanzwe n'ubukene bw'abigisha kuva mu mashure y'intango gushika muri kaminuza uretse ko ibitigiriza abigisha bitigeze bikwira muri iyi myaka 5 iheze n'abari bahasanzwe bagiye baraheba ku kazi bamwe bakigira mu bindi bisata abandi mu mahanga Janvier Ninahazwe aratubwira ibijanye n'ubwo bukene bw'abigisha mu bushikiranganje bw'indero nkuko tubisanga mu cegeranyo c'amezi 3 ni ukuvuga kuva muri nzero gushika muri ntwarante uyu mwaka w'2025 c'ikigo kijejwe gutsimbataza indero n'iterambere ry'ugwaruka CREDEJ ubushikiranganje bw'indero mu Burundi burahanzwe n'ubukene budasanzwe bw'abigisha na cane cane mu mashure shingiro n'ayisumbuye aha ico kigo kigafatira ku karorero ka hafi aho muri uyu mwaka w'ishure w'2024 ushira w'2025 kubigisha bagera ku bihumbi 12,196 bari bakenewe mu mashure yisumbuye ubushikiranganje bw'indero bwashoboye guha akazi 642 bonyene nko mu buyobozi bw'indero mu ntara za Kayanza Kirundo na Ngozi ikigo CREDEJ kimenyesha ko uyu mwaka w'ishure nyene hari hakenewe abigisha 2,500 ariko haronswa akazi 151 bonyene ivyo bikunyurwa nuko no mu bigisha bari bahasanzwe abatari bake bagenda baraheba ko kazi mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure wa 2025 ikigo CREDEJ kimenyesha ko abigisha bashika 68 bahevye akazi mu ntara za Kayanza Kirundo na Ngozi nayo muri kaminuza y'u Burundi hagati y'umwaka w'2020 n'umwaka w'2024 hataye akazi abashika 118 abakenyezi 41 n'abagabo 77 nkuko bibandanya bishikirizwa n'ikigo CREDEJ imbonya mukuru zituma abo bigisha baheba akazi bakigira handi ni zitatu umushahara muto uburyo bwo gukoreramwo bugoye hamwe no kurondera ubuzima bwisununuye mu mahanga Janvier Ninahazwe mu bijanye n'imibano naho kurondera ifumbire mu ntara ya Mwaro ni nko kurondera umuzi wibuye abarimyi bo muri iyo ntara bamenyesha ko haheze amezi 3 barishuye iyo fumbire ariko amaso ahera mu nzira bagasaba leta gufata ingingo ibereye kugira ngo baronswe iyo fumbire remindera gakura aradushikana mu ntara ya Mwaro bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Mwaro baganiriye na RFPA ishavurira niga kukaba nkako bamenyesha ko barindiriye kuronswa ifumbire mu bwoko bwa ire bariye haraheze amezi arenga 3 ariko amaso agahera mu nzira ari mu gihe umwaka w'uburimyi be uza uri buguhera nta nkuru na nkeya mubiboneka byo ire kubera bagije bababwira ati murindire abo barimyi bagatangazwa no kubona iyo fumbire n'aho batarayironswa yuzuye ku masoko y'amagendu kandi gurishwa inshuro zirenga hafi 4 ugereranije n'igiciro ca leta uyu murimyi aravyigana 2025 tukaba twawugura faranga 32 urumva bashoduha umutwe wa 50 kilo tuja kuri 35 muri ico gihe ugiye kurondera fumbire ndurose uramabumba 220 ubu nibonetse ironka abategetsi bo hejuru abarimyi baho mu ntara ya Mwaro bagasaba leta kuva mu gacerere ikabasigurira igitumi kubitangisha amafaranga y'ifumbire ariko ntiyeze bikurikirane ko bayironkejwe
bagasaba ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu gukurikiranira hafi ibijanye n'igurishwa kuri magendo ry'iyo fumbire nk'uko yavyiyemeje no ku bindi bidandazwa. Tutandukira ubu ntayavugwa mu gisata c'amagara y'abantu ahindwara y'ibihara vy'inkende ariyo mpox yasubiriye kwibonekeza ku murindi udasanzwe mu ntara ya Gitega. Ibitaro mpuzantara vya Gitega birimwo abayigwaye batari bake, abanyagihugu bakamenyesha ko imvo nyamukuru yabaye idebukirwa mu kuyirinda, ari nako basaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose mu ntumbero yo kuyigwanya. Ni nkuru ya Baltazar Miburo. Ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega nta mabwirizwa yo kubahiriza kwirinda indwara y'ibihara vy'inkende mpox yibonekeza ku mashure, mu mihana ndetse no ku bitaro iyo ndwara iriho. Ku bitaro mpuzantara vyo mu ntara ya Gitega hari abatari bake bayanduye, ivyo nk'uko isoko ryacu ribimenyesha vyavuye kutubahiriza amabwirizwa yo kuyirinda. Polisi hano ku mugwa mukuru wa politiki Gitega yarakwiye kugwirirana. Ikibazo kihari gusa ni ibura ry'imiti. Uko twavugwa ubu tukabavugwa, nta miti ihari yo kubavura. Ibimenyetso vyerekana ko yagwiriye ni uko ku bitanda usanga abantu basubiye kugwira, aho usanga ku gitanda kimwe basubiye kuba babiri, aho mu minsi iheze vyahora bigaragara. Amakaye no mu mihana iribonekeza cane. Kuri ivyo bitaro ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abana UNICEF ryarahashize ikigo co gufasha gupima no kuvura abafashwe n'iyo ndwara. Abanyagihugu barashima, ariko bakavuga ko kirengerwa n'ubwishi bw'abantu. Abanyagihugu basaba leta y'u Burundi gufata ingingo zibereye mu ntumbero yo kwirinda iyo ndwara, amazi atararenga inkombe. Kubera karamuriro kabaye gake, umva benshi basanga n'ibyoje bitari byo, hari hakenewe ihimirizwa rigira kandi kugira ngo abantu basubire bibukanye ibimenyetso vyayo, kundi ubibonye ategereje kwa muganga ubwo nyene. Ico kibazo batagihagurukiye leta ngo igihagurukire, izoranda gatanu gusumba ubwa mbere. Indwara y'ibihara vy'inkende mpox yatanguye kwibonekeza mu Burundi kuva mu kwezi kw'indwi ko mu mwaka uheze. Arakoze Baltazar Mibura. Abantu barenga ibihumbi 3,200 rero ngo nibo bamaze kwandura akaranda k'ibihara vy'inkende mu Burundi, ivyatumye indongozi zisubira kwiga bushasha uko zotuza ako karanda. Iyo nteguro isanzwe irimwo ingingo zijanye no gusuzuma be no gukinga ako karanda yashizwe ahabona kuri uyu wa munani ndamukiza mu itangazo ry'ikigo gishinzwe kugenzura no gukinga indwara muri Afrika CDC mu mpfunyapfunye y'igifaransa. Danikirera twumva aragaruka kubiri muri izo ngingo zo kugwanya mpox. Ikigo kijejwe gukinga no gusuzuma ingwara muri Afrika CDC mu mfunyafunyo gihamagarira Burundi kuguma buri maso mu gukinga no kwirinda akaranda k'umugera wa mpox. Kubwa muganga Ngashingongo akurikirana ingwara ya mpox mu kigo CDC avuga ko ukwagura ibibanza bitangirwamwo incanco ari kimwe mu bintu nyamukuru mu gutuza ico kiza. Hamwe n'ivyo kandi ikigo CDC ca Afrika menyesha kandi ko hari byinshi bigihanze Uburundi na cyane cyane ibibanza byo gushiramwo abanduye n'abagwaye mugabo batararemba cyane, ibituma haguma ikibazo mu bijanye no gutorera inyishu ico kibazo c'amagara y'abantu. Kuwa 11 ntwarante uyu mwaka hari inama yahuje indongozi zo mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abandi bafatanya bikorwa bo mwishira hamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu OMS n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abana UNICEF mu ntumbero yo gushimangira uwo mugambi wo kugwanya ku karanda. Iruhande y'ivyo abakozi 200 bo mu gisata c'amagara y'abantu barahawe inyigisho mu ntumbero yo gukurikirana abanyagihugu mu gushira ukwabo abanduye no kugira bahimirize ku bijanye no kwikingira. Muri kino gihe Uburundi butegekanya gutanguza isekeza ryo gukingira uturere twakozwe ko cyane nako karanda ka mpox. Ikigo ca Afrika CDC kimenyesha ko urufunguzo rwo gutuza ako karanda ruri mu gutora inyishu vyihuse kandi bitunganijwe neza. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tukarabira hamwe ibijanye n'imanga ziterwa nuko isi yasimigaga mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura, ibituma amazu asambuka mbere bamwe mu banyagihugu bagakuraho bomoka. Kino kiganiro mwagiteguriwe na Hervé Niyuhire.
dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Kaze mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uno wa gatanu. Mu bice bimwe bimwe by'igitara cya Bujumbura nko muri zone Musaga, Kanyosha na Gihosha haribonekeza imanga nini ziterwa nuko isi hamwe yatimigaga. Mbega ingaruka ni yahe ku banyagihugu batuye muri ivyo bice? Hoba hariho ibikorwa vyokorwa kugira ngo ahantu nkaho abanyagihugu bakingirwe? Abahinga mu bijanye n'inyubako no mu bidukikije babivuga kwiki? Ivyo ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino mu kiganiro ucuna munsi, mukaza kugishikirizwa nanje Hervé Niyuhire. Mu mpanuko kw'igisagara cya Bujumbura ahitwa mu Kamesa muri zone Musaga, Isororezo muri zone ya Kanyosha, aho hose ni muri komine ya Muha, hamwe no ku mutumba w'Interekwa ni muri zone Gihosha muri komine Ntahangwa, hari ahantu haboneka imanga nini cyane. Abanyagihugu baba ahegereye izo manga bamenyesha ko zimaze imyaka myinshi kandi uko iminsi igenda ariko zimburuka cyane. Mutwo duce twose isi itangura kwatsa umugaga buke buke, mu nyuma imanga zikumburuka. Abanyagihugu bemeza ko ingorane biterwa n'aho hantu himburuka ari nyinshi. Icyo kimanga kirahari kimaze imyaka itari mike, mugabo kirakura bivanye n'ibikorwa n'abantu. Kiramaze korora itariki amazu menshi amaze kugwayo muri imyaka 3 iheze, amaze kugwa amazu arenga 5. Urumva rero mu Kamesa turi hagati y'imanga, no kuvuga Kanyosha n'iki kimanga ca Kamesa. Rero iki kimanga ca Kamesa rero kimburuka cane kubera ko ayo mazi y'umwuga Kamesa yisesa muri Kanyosha. Umwuga Kamesa akaba atamabuye arimo, akaba atamusenyi urimo, bituma rero kimburuka kubera ko uko Kanyosha kugira profondere ndende niko naco cimuruka. Hanyuma kuvuga impongodosha zigwayo, amazi yegera akagwayo akimburuka, na wa mwuga wa Kamesa rero abanyene batushaka kugendera ku burebure bwa Kanyosha. Abanyagihugu baca hejuru yago baciye kw'ico kimanga ca Kamesa, baza mu Kamesa baja mu Kiganira, hari akararo kaheze kagehagweyo. Nibadukorera ikiraro kimwe kinyonganyoga bita ngo c'Abashinwa, nk'ikigabura Busoro na Kamesa kirahari, bakore nk'ico. Ntibarindiriye ko haza kuza uwundi mushinwa kubikora, leta nibidufasha. Hanyuma iyo manga nayo ifurirwa, birakunda kwifurirwa kubera boshiramwo umusenyi, bashiramo amabuye, vyotuma amazi aca ataguma ajana ivu, kiguma cimburuka. Kugeza ubu abenegihugu barahomba cyane, kuko mu bisanzwe ibidandazwa bibashikira bizinze, kuko biba bigishika ku rugero vyahora bishika ku bwa mbere. Abamotari nabo nk'uko abanyagihugu biyunguruza, kubera imodoka zidugayo baciye baduza nabo, kuko wari uduga kuri senkesa bwa mbere, bagitangura kumenyereza baraduga ku 1000, ubageze kuri 3000. Umva dufatiye mu bisanzwe uriko uraraba n'ubuzima kuntu buriko burazimba, usanga rero mwene gihugu hagira gute hasiga ubuzima kubera ibimera barasa. Kuva aho risenyukiye kirengana kuko ryarengana igihita hajari barabara ryiza ryorohereza n'abanyagihugu kurengana, haba ku maguru, haba ku mamoto, haba ku modoka, ryarengana vyoroshe. Haba ivyo bazanye byashika n'ingoga iyo bija, bigatuma biza bizimbuye, kandi bigatuma n'umunyagihugu asumye aca bisuma kandi bizimbutse. Mugo ubu urumva barinze babizana bagasubira kuvyikoreza, bavyikoreza kuri ya mafaranga yiyongera kuvyo yaranguye. Nawe rero amaze kubiduza ku mitwe y'abantu basubira kubisomba, niho vya bindi rero ashitse aho abidandariza abisubira bikazimba, abanyagihugu kubona we nacavuga ati sinokora mpomba. Kubera izo ngorane ziterwa nuko kwimburuka kw'ibimanga biterwa nuko isi yatse imigaga, abanyagihugu baba ku mutumba wo kw'Interekwa muri zone ya Gihosha mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko mu zindi ntambamyi ari uko hageze naho bagenda ingorane yo gutabariza umugwayi kuko imigenderanire itoroha.
imigenderanire yamaze guhagarara ubu nta muntu afise icyuma imodoka ishobora kuduga n'abari bazifise ubunye bazigumiziye ku ibarabara rikuru RNE ni ukuvuga rero ubu ntushobora kugira umurwayi agize ikibazo no ruguru ngo aronke ingene atabarizwa nta modoka igishobora kuduga. Nubu ni ikiganiro dukingire ibidukikije twashimikiye ku manga nini zimburutse mu bice bimwe bimwe mu gisagara ca Bujumbura bitewe nuko isi yatsimigaga ibiheza bikanabangamira ababa mutwo duce. Abanyagihugu baba hafi y'ahari izo manga bamesha ko aho hantu habanenya kwimuruka bitewe nuko hari abaja kuharondera imisenyi, bagasaba abarongoye igisagara gufata ingingo zikomeye mu kugwanya ivyo bikorwa bigayitse. Rero igisabwa nuko abantu baropora kanyosha buhagarika abajejwe intwaro bagahaguruka ku rwego rwa meri cyane cyane duhereye urwego rwa meri kubera ko turamaze kubona ku rwego kwa komine rubizi rubireka n'ibigirangana kuko abo batwara nyine barafite inyungu bunguka. Ivyo navyo bigatuma baca basubira kuhaja nk'ubu wogenda ukaraba raba nawe uwahuze abantu batagira uko bangana uraba neza araba buruzuye bariko baropora umusenyi baropora amabuye. Ivyo bintu rero nivyo bituma haguma himburuka bakanokora n'amabuye ari ku musozi. Duheruka ku ntwaro biragitwara umushikiranganji witwa Albert Mbonerane niwe yashobora kubuza ivyo bintu bigakura kandi ntavyononekara urugo rw'abatutsi ntirwaba. Rero twosaba ibiturire bihave badi bavuze abanyagihugu ku mabingo kubera uko uropora muri Kanyosha ni gutuma iyo manga mu kagezi bita Kamesa bikaca biforoma ikintu bita delta ibyo bituma himburuka bahagarike babuze abo bantu vuba bwangu ikintu ubona gikwiye nimba leta ibishoboye twarasemereye mugabo ntitwumvirwa mubandanye mutuvugira. uwo munyagihugu yahora abona hari itoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Umuhinga mu vyo kurikirana ibikorwa vya leta twahaye izina rya Christian Mugisha asigura ko ivyo bimanga biza inyuma y'igihe isi yatsimigaga bituruka kwitituka ry'ibidukikije. Ahatari hake isi nticambaye, ibiti biracibwa ku bwinshi hama ntibisubirizwe. Vyerekeye gusadagurika kw'isi henshi isi ntikigira ikintu kikingira, nta giti na kimwe kikihari, nta mizi y'ibiti ishobora gufatanya isi. Ikindi ibimanga bimaze iminsi bihitana amazu bihitana n'ibikorwa zubatswe nk'ibiraro n'amabarabara cane cane mu makaritiye ahanamiye igisagara ca Bujumbura biterwa n'itsituka ry'ibidukikije aho imisozi yose yo muri Bujumbura bita Bujumbura rirare isigaye itakigira igiti na kimwe canke icatsi cotangira amazi. Rero amazi avana umurindi munini hariya hejuru mu misozi agahitana isi ndimwa yose reka mbere agashika no ku rutare. Mu kurangiza kino kiganiro Christian Mugisha ahanura nyabuna leta gushiramwo inguvu nyinshi hagaterwa ibiti hirya no hino ku misozi. Ikindi nuko ababa hafi izo manga bakwiye kwimurirwa ahandi mu gukinga amasanganya. Leta yari ikwiye gushiramwo inguvu nyinshi mu gutera ibiti kuri rya misozi, gukora nk'amaterasi kugira amazi agenda agabanya umurindi mu kumanuka, hanyuma no gukorera cane izo nzuzi zikama zifise abaziraba bakabungabunga ivyo bazoba bubatse kugira bakingire ari biraro ari amabarabara n'amazu yubatse ku nkengera z'izo nzuzi. Ubiravye hari ukuntu umenga leta yarakuyemwo akarenge mu gufasha abanyagihugu. Ibintu vyose bikorwa ubundi biba bisabirwa uruhusha, ariko ubiravye hariho ico bita reconstruction anarchique ku buryo bigeramiye abantu. Rero leta nk'ubu yari ikwiye gufata ingingo zikomeye ikarondera aho yimurira abo bantu ikabindamiza kugira ibone ahantu hagutse ho gukorera izo nzuzi, kuko abantu barubatse benshi bashikana ku nzuzi nyene ku buryo n'uwoshaka kuja gukora atobona aho akorera. Birakenewe rero cyane yuko ubuyobozi bw'igihugu butegerezwa gushiramo imbaraga n'ingufu zikwiye kugira zikingira abanyagihugu.
nino ngaha ndangirije ikiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu. Twashimikiye ku manga nini zimburutse mu bice bimwe bimwe mu gisagara ca Bujumbura bitewe nuko isi yase imigaga ibiheza bikanabangamira ababa mutwo duce. Reka dushimire mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro, nkashimira n'abagenzanje mwe bw'ivyuma bo bagize ibishoka byose kugira amajwi ashobore kubashikira neza. Ibiganiro mukaba bishikirijwe na Hervé Niyuhire naho ubutaha. Cari kiganiro dukingira ibidukikije, kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Arakoze Hervé Niyuhire, akaba ari no ngaha makuru twari twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi, bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda wo kumenyesha amakuru bamfashije gutororokanya no makuru nabashikirije. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumya no majwi abashikira atagatosi. Joseph Muzaneza nayo ndabashikiriza, ndabike abantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha.